ndazi namaze gukora n'abantu benshi aba producteur dukora akazi kamwe umuntu wese mbona akoze noba yoba yaraciye mu maboko yanje naramwigishije aje gukora ngo mandaba mvuga ati peut-être hari ibintu nza kubona je ntazi yoba yarabonye ahandi nishiramo yuko asumba cyangwa ndamusumba umva je ngo manishiramo mengo hari ibintu yoba akora je ntaramenya cyangwa ntabonye ndigira ikijuju nkaraba ivyo arakora peut-être hari ibintu binyungura muri ico kintu umva ni nka discipline avuga ati nihaye je uvuga ati sindashika kandi sinchiki intege uvuga ati je ko mbona umengo sindabimenya kubera kintu biheba oya ngoma mvuga ati reka mbandanye ndondeza nkumbure nzoshika aho shaka kwigisha umuntu uramwigisha ukamwereka nawe iyo amenye aramenya kurondera nigihe ko ararondera ntaguhamagara ngo ngiye kurondera ntimwe muri kumwe sivyo umva ntumenya ko yamenye ivyo utazi uko nta muntu umwe amenya byose je nashobora kwanda bizi wanashaka kaza nkamuhana conseil mugabo ugasanga ntamuhaye conseil ziya conseil namuhaye zitumye arondera ibindi bintu je ntamweretse kumbure nawe noja kuraba byo tuma mbona ikindi kintu je ntarinzi nkuye rero n'undi muntu rero tutazinanye nguma mfise amatsiko zo kumenya we akora gute kugira bigenda gute maze guhura na Washington producteur mu Uganda yarankunze kubera nicishije bugufi imbere yiwe peut-être ibintu nakoze bisumba ibyo yakoze mugabo hari ivyo yakoze cyane gusumba abantu aramenyekana urumva iyo twicaye naguma ndabwa ati none akoresha ubuhinga buwe akora gute icyo ni ikintu cyatumye mvuga ati hari ikintu gihinduka muri jewe yo mpuye n'umuntu dukora ubuzi bumwe naricaye na Bashir igihe atari gito nararaba none kubera iki Bashir bamukuye hariye baramuzana ino akora ibintu bimeze gute umva ico kintu hari abantu bambuze nk'imyaka ishika nk'itatu batabona ivyo ndimo mugabo je narahevye na studio nakoramwo yitwa Wanje urumva kubera nja gukorera umuntu kubwa sinakurikira amahera kuko amahera studio yanje yampa amahera sumba nayo nagiye gukorera ngana guma mvuga ati hari je nibaza ko hari kintu ukurayo gishasha je ntaronki wanje muri studio yiwanje naco cyatumye je mvuga ati reka nicare negere babashira ndaye bakora gute nkicara nkaraba ngo ati abakumbe ni ukubigenda tugakora uko mugabo nicabuje ko nabashira nawe mukunyereka avuga ati mbere no bigenda gute dukore gute umva ayo ma exchange yaratumye jewe mba Amir avuga ati rero ubu rero hageze ko nanishibya kandi kugura nje muri ya ndoto yanje avuga ati nani sanzure ndonke wa mwanya wo kwisanzura nkorere nimba amafuti nimba ari ibintu bimeze gute ndabikore numva umengo DJ we sindabikora mvuga ati ndiko ndabundi muntu cyangwa ndiye gusaba umva nashaka gukora iki urumva bice kundi muntu ati jerekanye niyungunganye pole ku buryo mfise ku bwenge mfise nkora ikintu nanje rero mvuga ati ubu rero nje Amir icyo nshaka gukora umunsi nyumvise nshaka gukora iki niyumvise umunsi studio nje nshaka ndayiyugarana nimwe je nyene nkore nkubita ivyo nkubita nuko na icyo kimwe cyatumye jewe gushika muri uwo mwanya mvuga ati sishobora guheba akazi ndavye nkaho natanguriye ni nka imyaka 15 ndashobora kwirenga mugabo 15 mvuga ati aha novuga ati ubu nabaye umuproducteur akazi nagatangiye niga nigihe nabona ko niga imyaka 3 ya nyuma ya secondaire akazi nyene ko gatumye jewe ndiha amashuri mu gihe nabona akazi kandi hiye amashuri nkaronka n'urupapuro rw'umusindo kuri ako kazi kanje ndiko ndakora naho navuga ati sani bwashike aho nshaka gushika mugabo nkabona niko kandi hiye amashuri niko kambeshejeho muri uwo mwanya gushika ubu novuga ko akazi kambeshejeho iyo umaze guhura n'abantu benshi mukora akazi kamwe ntubura akantu ukura muri uyu ugakura muri uyu ugakura muri uyu rero iyo ugafashe kamwe kuyu cyangwa ugafasha kandi kuyu ugafata kandi kuyu ugacamo naki wawe nibaza ko hategerezwa kuza ikindi kintu kidasa n'icabandi umva yewe benshi ubumva avuze ati je nshaka gukora nka naka ugasanga wumvise indirimbo ni naka ukizanga kwumvira ni naka yakoze indirimbo kandi siwe kubera iki yashatse kwigana urya nyene mugabo mu gihe ubwo ati je kanumviriza uyu nje ndabe n'uyu hama nanje nshiremo ivyo wanje ni kenshi usanga ibintu byawe ari wewe nibwo numvuga ati nibwo buhinga je nkoresha nta bintu birerire mvuga ati ndashiramo nkagira iki ngwa numvuga ati
kubera ko indirimbo yayivugije akakantu gatuma iryoha kumviza n'ubundi kuko abantu bakora akazi dukora ni benshi kandi umwe wese afise uko agakora kubera ko nawe tukurondera nawe ukore nk'uko abandi badakora nawe abandi bavuga ati naka nawe akora hari ukunda akora kandi turondere gukora nka naka urumva ntidukwame tuvuga ati uyu muntu umumvise umengo ni jewe gumanyigana kubera iki ico kintu gipfa ko tugikuramo nawe ujya muntu wewe uyumva ko yinspira ko nawe ashobora kwinspira kuri wewe umva nico kintu gituma nambwa ati nanje kandi ndondera ikintu gishasha nanje kiza muri jewe umuntu yumvise indirimbo avuga ati ni naka ikananje ni inspira kuri naka twakora ibiteramo mugabo umuririmbyi ntiyashobora no kwigurira impuzu ico gihe uravye nk'ubu aba artiste benshi dufise murashobora guhura umwe wese afata ni sawa umva kubera hari ikintu cunguse mu muziki umu artiste ashobora kugira concert ubu agahabwa amahera naho atashika kurajya abandi babaha bageze ku rwego kuko je cyo novuga ati Ntitwovuga ati ngo barya babaha menshi mugabo barakoze kugira ngo babahe amahera menshi nuko bakoze natwe tugikora kugira tugere kuri urwo rwego mwa ngavuga ati naho tutaragera kuri urwo rwego hari urwego twagezeko kera nibuka tugira concert baduhumba ijana kandi ugatavuga ati abantu vraiment narose amahera urumva mugabo ukagenda uvuga ati atari zitanu vraiment simona ko noza muri iyo concert yanyu ndabona yuko hari akarusho kanini umuntu yashoboye kugwana hariho réussite twavuga ati yabaye hari ikintu twavuga ati iki kintu ntatarashika kuco dushaka gushikako mugabo hari ikintu kameme kiza kera waragenda no kuvugana n'umuntu ntubona ni mu boss ujya kwakirira hajya niwe yagenda kuvugana waje sawa umva yambwiye kunuku mugabo ushika ku muryango w'umuntu directeur niwaza kwakira akakwinjiza karibu umva icyo ni ikintu ndiko ndabona yuko umengo intambara turagwana nta tutarashika mugabo turiko turaza navuga ati ndutera induru ngo ujya bamuha amahera amamiliyoni menshi je nibaza kugira ahabwa amamiliyoni nuko akora nuko akora cyane natwe ubwo tugezeko sirubi kuko nimba batwubaha umuri umwanya baguha ico cubahiro cawe nuko hari ico bakoze nimba kera baragenda ntunashike no mu biro nimba ari directeur kuri etage ya gatatu ntunagere no kuyambere mugabo ukabushobora bakaza kwakira ukiri hariya bakakuriza kuyo hejuru gushikaho ari cyangwa kaza kwakira nuko hari urwego umaze gushika nuko umaze gukora mugabo ntibitume udashaka kurenza ngaha mu gukora kuko nimba ushaka kugera kure nuko uwo waja kurondera aza kurondera hano twavuga ati turiko turagwanya gushika nimba yagutelefona ushaka kunsanga tuvugane akakubaza no gusanga hehe tuvugane ngo rwego turiko twifuza gushikako kandi mbona umengo biriko biraza twicika intege tugume tuvuga ati nturashika mugabo tugume dukora kugira dushike akazi kumwe katandukanye n'akazi k'abantu babiri batatu kuko apart amahera uronka muri aka kazi hari iyindi experience uronka kuko je nimba nagiye muri jury nkakorana na Budi nkakorana na Alida nkakorana na Arnaud kwanza birampa kumumenya Arnaud umuziki ni igiki apart ako kazi kadujanye birampa kumenya Budi ni igiki mu muziki nkikama kumenya Alida ni igiki mu muziki icyo kwanza kiranyongira ubwenge naho babampamagaye mfise ubwo bumenyi bwo kuza ngaho hantu hari indi kwanza inyungu je ndonka yo ituma nongera ikindi kintu muri jewe birama kubona aba artiste cyangwa abaririmbyi ntarinzi ko nzobona birama kubona kumbe umuririmbyi ava kure kuko hari abaririmbyi turavye kuva ku muziki tangura batanguye uvuga ati uyu muntu azovamo mugabo ubu umuravye muririmbyi avuga ati uyu uwundi hariya twatwenga byanka bikanyibutsa ndavye hari indirimbo Harmonize yasohoye arashiramwe ngene muri jury bamwinyubye babona ko ivyo akaragira atari ivyo mugabo urwego ageze ko byerekana ko yagumye agira ishaka ryo gukora umva ivyo byose ni ibintu nagiye ndabona ati ko umu artiste ava kure
arashobora kugira ibintu ataboneye yuko biraje niyo biva mugabo imbere akaza kubona avuyemo ikintu umva nkavuga ati rero barya batwizera nuko babona yuko uyu muntu hari ikintu yakoze mu muziki, hari ikintu ariko arakora mu muziki. Umva ni bya bindi biduha natwe ishaka avuga ati reka ngume nkora kuko ntumenya ibikuraja ntumenya izoshika. Sinibaza ko boza kundondera ngo banyizere banshire mu kintu babona ko ntako ndakora. Canke babona yuko umengo muri iyo game ya music canke ico kintu turimo cy'umuziki ntakirimwe. Nibaza ni kwa kundi bituma jewe nguma ndondetse. Bigatuma n'abandi banyizera kunshira mu bintu cyane. Umuririmbyi kwanza sishobora kurota no munsi ngire museje nshaka gutora umuririmbyi. Arashobora kuza afite amatana yiwe. Tugakora indirimbo wanashaka ya mbere, wanashaka iriha. Tugakora niya kabiri, niya gatatu. Mugabo mwa bati ndashaka vraiment ko dukorana. Mugabo nkabona kumengo ni haragera. Umuririmbyi urabona ishaka bafise. Yebo kumakora. Bati uyu ishaka afise hamwe twokorana nibaza ko byogenda neza. Ko ni bimwe navuga hari umuririmbyi akora ikintu kuri muri uwo mwanya yumva umengo ashaka gukora. Hari undi avuga ati je ndiko ndakora uyu muziki. Ndabona yuko umengo nakazi ngira nkore, agashami inguvu nishaka. Banashaka yakamanga hari gihe ubona ariko araza muri studio nta nakazi aje gukora. Mbwa yumva umengo iyo kwa muri kakazi. Yumva umengo nta kandi kazi yokora. Ndisha nkavuga ati umuririmbyi twicaye tugakora neza ko hava mu kintu kuko mba namaze kubona ishaka giye kwanza mba namaze kubona yuko uyu muririmbyi inguvu yo karashiramwo hamwe twoshiramo inguvu z'abantu babiri canke batatu hari ico yovamo. Ico ni kimwe gituma ushaka kuvuga ati wikana mufate dukorane cyangwe ishema inguvu zanje cyangwe ishema mu buryo bwanje kugira umuririmbyi cyo bitera imbere cyane. Je muri studio wanashaka hari indirimbo nkora ntabwo ati indirimbo naho ndayikoze vraiment sindiko ndayibona. Ndibuka kwanza hari indirimbo nakoze haci umwaka yabaye indirimbo abantu bose abana bakuze abakozi abantu bose baririmba. Twakoze haci umwaka mbwa ati twona twikoze indirimbo mengo ntahiza gushika. Yari indirimbo ya function nshaka twavuga. Hariyo bayita mbe mukundiki. Nakubandi bakobwa mbe mukundiki. Mbe mukundiki. Ya ndirimbo twakoze muri studio nakoze beat uko nyene baza ndayikora. Hama Frank araza ati ikakanu je ndashaka ikintu araririmba uko nyene turayikora. Wanashaka n'ingene yasoze ntitwabimenye kintu twavuga gusa indirimbo uko nyene. Umwaka wose urahera tutirimbuka ko twanayikoze iyo ndirimbo. Mugabo ngene yabaye irakartona twese taradusize. Yaramenyekanye batumye ndirimbo nuko aragira na clip yayo yari hari haize umwaka wose indirimbo yasoze. Iyo ndirimbo tutazi eski iyo ndirimbo twayikoze tuzi yuko izoba hit cyangwa twafuye kuyikora uko nyene. Twayikoze uko nyene turakreya nyene ibintu twapanze ngo dukora indirimbo ningene yasoze ntitumenya ngo ninde yayisohoye ninde yita twakoze nyene ibintu bimeze uko. Hata no mwaka tutanibuka ngo twakoze indirimbo ngo twumva indirimbo yabaye hit. Yarabaye hit ikintu kimenya nk'imyaka ibiri ariyo hit ihari mbe mukundiki abantu bose barayikunda urumva. Hari indirimbo kubwanje nakoze mvuga ati indirimbo atari kure ari ubu ikibaju. Indirimbo ikibaju nayikoze mu mutwe wanje ntabwo ayikoze izoba na hit. Nibyo mutwe wanje navuga ati je indirimbo sinanayikunda kuje indirimbo ndayikunze shaka kazi mwatonda nkayivuza. Habaye agapoze gato nkayivuza. Iyo ndirimbo nayikunze mbamona yuko umenga indirimbo za kuba hit. Mwa kibaju indirimbo twakoze rimwe aririmba tunayibagira ngati mu ndirimbo dufite ngaye kadusora ikibaju bana. Turayikora uko nyene turayisohora. Indirimbo ntigeze niyumvira yuko iba hit. Begi kibaju icana chajewe ngo kimisi yagenda ko ngomba kibaju. Imisi igenda ngo kibaju. Ngo kibaju gushika n'ubu ni hit song. Mba ni bya bintu uvuga ati indirimbo yumvira ko yo bahita siba hit. Muri studio kenshi birashika. Hari indirimbo dukora muri studio bati indirimbo man nyasohoka izo sigiraje. Bagasohoka gatangaza ukavuga ati naje cyagenze gute. Nta muntu umwe nayivuza. Wewe wasema inguvu zawe zose wakoze mbwa kuvuga ati nta kimwe
nta impact nimi itanze. Mugabo indirimbo utasoma inguvu wakwiye gukora utari wizera utagize iki, niyo ndirimbo usanga yabaye hit. Mu bintu mpora ngwanira misi yose kuva ntangura akazi, nakazi novuga ati kambeshejeho. Mu bintu ngwanira nuko mvuga ati mbona nanje uyu Nimba aririmba nawe hagira icyo yimarira muri uko kuririmba kuyiwe. Nimba je nzovuga ati ntarico nakoze naka agashobora gutera imbere kubera uwo mwuga, bazovuga ati inaka. Nimba ujya ari hajya naka cyo yakashijemo. Ndyoherwa kubona umu artiste je nafashije akaratera imbere. Ntakiri kingira no kubona umu artiste arenganya ati uyu yarakoze akazi yakoze nikafuye gusa. Ni naco mvuga ati umuntu wese yoba avuga ati umuziki nimba tukunda dushime inguvu zacu. Aba artiste tubahesha agaciro. Umuntu abonye naka avuga ati zige n'inguvu, hari inguvu twashizemo. Hariho icyo twifuza twagishitseko. Nimba imbidata arenganya hajya abantu bavuga ati imbidata chavuyemo. Nimba kingorongoro ari hajya akabati kingorongoro chavuyemo. Apana kumva ngo muririmbi twakoranye ubu ntacu yamaze kuri umuziki, nta numwe amenye nayo yagiye. Urumva je nifuza yuko umuririmbi twakoranye ndamubona ku rwego runini. Ndamubona ari ahantu tatwibaza ko yanashika. Bamuhamagara ahandi hantu hanze akagenda ari umuziki umutwaye. Bavuga ati Amir hacu yafashije mu muziki. Hariho gukora akazi ukaririmba indirimbo imwe, indirimbo igakartona ngaho. Benshi iyo babonye indirimbo yabaye hit abavuga ati ubu deja nabaye umustar, byaheze simbona ibindi bintu ukora birenze ngaho, kuko abantu baranze ndenganya hage bavuga ati uyu ni naka. Ndenganya hage barabona ko ni naka, we ababona ko yahejeje. Iyo niko sari n'abaririmbyi bama bakoze, kuko hari n'ujya amaze gushika ku rwego ruturengeye twese, mugabo we agoma kora ashaka kurenza hajya hano. Urumva mugabo twe ino ndenganya ku radio numva umuntu ndenganya ku barabara mbona umuntu akora muzaga telefone indirimbo yanjye bati nahejeje. Ndenganya kandi nkumva indirimbo yanjye bati nahejeje. Sinibaza ko bikwiye. Dukwiye kuguma dukora, kuguma tubona ariko menga turashika. Ndiya nguvu twashiramwo tukirondera basi niyo hit imwe tumwe tuzishiramo turondera ni mahit. Tumwe tuzishiramo nimba narafata umwanya nkandika nkicara umusoso niyumvira indirimbo nasohora tubandanye turondera uwo mwanya. Kuko ubu hari abaja muri studio bati fa gushamo beat tufe kuririmba abantu barajya kibuko nyene. Je nibaza yuko iryo niko abarinje bakora, kuko nimba wewe mubwire ugera ahantu bararondera umwanya ukicara ukiyumvira ukaririmba ukandika ijoro ryose utasinzire uvuga ati je no kwandika iki kugira abantu bakunda indirimbo yanjye. Nubu ni wihujya mwanya wandike kandi wiyumvire nigiki nokora kandi ngira ndo nk'indi hit, kuko ushobora kuba wararonse hit imwe abantu barayikunze kubera ko usohora indirimbo yakabiri abantu bayikunde kubera ko ico kintu. Nibaza ko twaguma twiyumvira nimba nasoheye no munsi ikaba hit nigiki nakoze, reka nkore gusumba kiya kintu nakoze ejo nsohora indi hit.